جزون. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Shem. Mashallah nasikia sauti. Kidogo tunajaribu. Kwa nimesimama na kusikiliza, stamina nataka kushtua. Napaswa na wewe usome sasa. Eti. Tunaenda mdogo mdogo. Maisha siku hizi Ndio. maisha vingiliana. Hatari kabisa. Sasa asanteni kwa ndio mmaliza. Nilikuwa naomba ruhusa. Sema tatizo. Sawa basi sana. Ina samani kidogo. Samani kidogo. Maana kitu ambacho nakumbuka. Ila naomba kwanza samani mbele ya yote. Bila samani tena mimi na wewe ndugu yangu. Tumeshakuwa familia moja. Vizuri. So ndio mimi usiku nimelala. Ndio naota, lakini vitu ambavyo nilivyoviota vimenipatia wasiwasi mkubwa sana. Ndio. Kabisa nilala naota ya kwamba uko baharini. Uko baharini uko pamoja na mwanadada fulani hivi. Yaani ni watu kidesign yuko lakini sijapata kuona uso wake vizuri maana amejifunika sijui kulikoje. Mbona? Uko ikuita kwenye maji, yani ukandamiza ndani ya maji, ukipiga fujo. Yaani hata vitu sivielewi. Mbona? Toya yanatokeaje? Yasikupi hofu sana. Ibintu ngivyo birama. Urumva? Kandi indoto yamara indoto gusa ziraza. Urumva? So, icyo rero nkigutera impungenge cyane. Oya. Nakubwira iki? Je iyo ndyamye mu ijoro nkarota. Silvupe izo narose byose biraba. Ego biraba kabisa. Okay, gusa bintera gutwenga niyo baze yuko ngo banda bigaye cyangwa ndabifata sinzi uko bifata ibintu neza. Ariko vraiment indoto ziraza. Kandi indoto ziratandukanye. Gusa wicunge mwana. Kurumva. Wicunge. Kwa na Mungu ufashwe n'igisigo neza na neza. Wewe mamba mtu. Yaani vile mamba mtu umekubali kutia mtu atie hivi ndani maji unapiga fujo hakuna kuokoa. Uyopa kumekufa. So bro, okay, merci. Kumano hama indoto ya mane indoto. Hamije kintu nakubwira. Kandi cyo menya cyoco. Naho ndi mukobwa we wese. Afise ubasha bwo kumura ko n'ikintu niki. Ketse mshika wenyene. Inde? Mshika wenyene. Niwe afise ubasha bwo kumura ko kuri none. Ujya yavye mugenda mwizera. Ndamukunda ari umwe. Ndamufisa ari umwe. Nyamavure ndakubwizo ni indoto. Namaraso yokora kujya. Gusa yena wicunge. Nimba ufise ubundi budumbidumu bw'ipembeni man. Urabe neza. Akazi kawe. Chitiya, burya uravye mushikaho. Ingena ateye. Ingena remye. Ndashaka kuronka icyumviro kweli cyo kumuvanga. Abahungu. Turi bamwe ariko turatandukanye. So hama merci. Sasa wagize amahirwe y'ukundi ubwo n'urukundo yego ariko nabwo ari indoto nziza. Yena wicunge. Indoto ni indoto mwene mama ntugire ikibazo cyane. Nta kibazo. Gara amahoro. Inshallah. Mubandanye mudusengera. Yego mugenda yandi. Umunsi mwiza. Yego. Turi kumwe. Batwese. في أي صورة ما شاء ركبك. جزون.
Kaka nibiki? Ya kuguru. Wasanza je. Kurira nk'ikibugu. Umvika na kubwira. Uyo mdomo wako. Uyo mdomo wako ndo nakupoza. Fasha basi gitabo ndani. Mbona kirehere kama wanawake? Basi gitabo yo. Mdomo tu. Kani nini? Umunwa wawe. Gahanga ishwe nuko abagabo uzokwicwa n'akarimi. Uyo munwa. Uriya nk'ikibugu nk'ikirere nk'ikiziye sinzige n'uretse. Ye mwonga uri. Umunwa wawe. Nta mwana w'umuhungu agira umunwa mwiza. Kandi ndakubwira wewe gw'abanyamajambo. Wabigenjeje gute? Ariko ibintu by'uburofu wowe wigira umuntu w'umuhatari ibintu by'iki ibi amana kitagutaba. Kitagufashije. Mbona kitavuye mu gitabo ngo ngizi kwegere cyangwa kitafasha gufasha. Wowe wigira umuntu ufise ubwenge akana kugira. Ubwenge umenye ubwenge ni cyo no guhanura gusa. Ugabanye amajambo, ugabanye n'umuntu no kwinjira mu biti. Bita kuri abo bujambo bwinshi bw'iki nshaka kwigira nkuko menga uburere kutikerekwa si byuwe. Ari ikintu ngaha. Yo. Barapfuye. Yo. Ubu biremeye. Yo. Mizunguko tu. Afu unajua ni jana jioni kanipigia simu na kunipa ratiba mapema. Maana siku ya leo programu nari mfise n'umurengera. Ariko nacengera Imana na telefone ya programu yasha niyo abaye programu ya mbere programu zose nza gukora no munsi. Sha wakoze kuza kwera kuko byari byiza kugira tubonane tuganire. Nari manze kabirisha. Ariko sikukwanka cyangwa sikuguta byo buzima nawe urabizi bya Bujumbura sike byarayangaye so tunafa kupambana na hali zetu ndabizi bibaho mu buzima nuko ubuzima birahinduka ariko uramaze kumenyera iyo ni Jamila aya anumva guma kugura ibintu hiye oya ngira n'umwana w'umubanya ari ngaho okay yari ikirinda guhamagariye gashemeji wanje urumva rero shemeji wanje yego bijya naragerageje kujya kwa Rumenyi kuko mbona ibintu mbona ngaha mu byerekeye muri umunawe biranyubeye mara ndarinda murota mara numva ingoma mara numva baririmba mara nkamubona amasuku yandi ku buryo byanyubeye cyavuga ati oya ibintu ndabona binde mu ijoro yari ndigero kumurango ndamubona ibyo bari ngira ngo ko bari kumukumbura cyane sukumukumbura kuko ni ibintu jeje nyene byarandenze kubyo avuga ati oya reka nje kwa Rumenyi kuko ndabona ko bitoroshe sinkubeshe uvyemera utavyemera nivyo amubwiye yani hapa mimi naona kama kakako atakuwa
hajauawa, yani amerogwa, katekwa. Kweli kabisa. Jewe urumenyi wanje nagiye kubaza, yambwiye ati burya umugabo wawe rero ntiyapfuye, ahubwo bamutwaye mu kuzimu. Urabyumva? Bamutwaye mu kuzimu. None gashaho ubona ko je no fata nkinamura nkaja kwa rumenyi ataco giye kurondera. Cyangwa urumenya akambwira ibitari byo. Ese buriya iyo umuntu amaze gutegwa n'ingorane byose vyacamwe byose nyene ziba ari ingorane. Gusa je aho wononeye ibintu kwe gusa igihe utanguye histoire zo kwa rumenyi. Buriya kwa rumenyi nta kintu ngira akamaro n'umunsi warimwe kigeze kivayo. Burya rimwe na rimwe baravuga ukuri. Baravuga ukuri. Ukuhe kuri se? Kandi rero nikimenya amenya. Ingere muganga yambwiye uwo rumenyi. Ati umuntu yabigize ivyo umukobwa w'umubanyi w'inzobe. Nanje abambwiye bwose bwace buntwara kwa Daria nta wundi. Nta wundi muntu ngaha muri aka gace kiwacu atari urya w'inzobe dufise ngaha. Urashaka kumbwira yuko ngaha ibiko birababo byose abapfa bose yuko ari Daria? Eka sivuze uko umenye ko wibuke ko imbere yuko umusaza wawe apfa mwana bipfuye kubera urya mukobwa. Cyo byaraheze byari byiwacu. Mwara bipfuye? Kana zibana zitakomanya mahembe. Sindavyanse mugabo rero ubishira ku muzirikano. Wosanga ari byo. Je uri kurampaririza kandi nagiye kurondera rumenyi. Wosanga nawe biciye kwanza mu byo uhanagura mutwi wawe nivyabarumenye kubera bariya nta kintu kizima kigira kibavamo. Kwanza mbwira n'uyuhe rumenyi uzi afise inzu nkiyi wewe ubamo. Niwe rumenyi uzi agenda mu modoka nkiza abantu. Bashobora kuba batazifise cyangwa bakaba bazifise mugabo cyo womenya cyo. Ube makini. Abo nimbura kimazi. Abo nimbura kimazi kandi ni hamwe nyene wigize igitebo bace bamuyoza umwavu. Jemeje yangu nakushauria. Utarora mtema kuni. Nguyo musaza we yararuseze asigaye wewe. Siku zake zilikuwa zimewadia. Sasa mimi nakuomba please niache na Dalia wangu. Niache na Dalia wangu. Kama ndio ushauri ambayo umenithia mimi ukanipigia simu nikaacha mambo yangu ambayo muhimu yangeniingizia hela. Unakuja kuniambia upuzi please. Kwa hiyo huniamini? Na wala sintokuamini kwa staili hiyo. Sawa. Na najuta hata sana kwa nini sababu hata nimekuja hapa. Utajuta kama kisi kaka yako alivyojuta. Na mpaka hivi nadhani kwenye yuko ananikumbuka. Sasa na wewe utanikumbuka kama kaka yako. Wewe ukweli nakwambia kabisa. Mbona unaanza kunipa nyingine hisia kinaona kama kwa nataka kupita pita mbali. Sijapita mbali basi. Sasa sahau kabisa natoka kwa mawazo yako, haitotokeaga wala mimi haitofikia mimi kumrisi mkubwa wangu. Haya. Sawa. Kama unataka mimi nikurisi, siwezi nikakurisi. Sana mnapenda vyeupe sana familia tafikiri wale warogaga kwa vitu vyeupe. Mtakufa wote ovyo. Unaona kisi kakaku yakamkuta na wewe anaweza kukukuta kakaangu nilikuwa nakushauria kama shemeji yangu. Jambo nakuheshimu tena sana. Haya. Nakuheshimu tena sana. Sasa naomba ya mimi na Dalia niachie mimi. Ikawa kama kaburi langu itatokea mikono ya Dalia, please niache. Inzi kifia kwenye donda sio ya ajali. Utanikumbuka. Usinizike. Usinizike na ugali wako na chai yako bakia nayo hospitali. Na kama ningejua kama ningejua hata siningekuja hata kwa heri safari njema baba. Nashukuru. Sio ndio elimua mume wako bwana. Haya, si hujamua lakini kwa sababu Dalia tuache. Haya baba. Vipi wewe? Haya. Jamani. Mimi najua namtia shemeji yangu tu tusikizane tushauriane. Na yeye ndio hivyo tena. Sijui. Mungu tu ndio aepushe kabisa. Ya leo mkuta kaka yake naye asije akamkuta. Itakuwa ni mtihani kabisa. Just